kuko ubumwe bw'abarundi nakubwiye jewe bakibutora umuntu agiye kubusoma neza akabusuzuma nta bwigeze bubaho no mu mitima yabo nta bwigeze bubaho n'ababwinisiye bareko bakavuga yuko ngo bagomba gusubiza hamwe abarundi waruruyeri byari kugira ngo basubize imitima y'abantu hasi bayobya abantu babize wini bivugo bijya byabujya bumwe ugiye kubiraba bijya ntibyari byo pe nubwo byabaye nise pare abari umugambwe nanje mbamwo ntabyo nemera no kuri urumva kuko deje hari haje kubwicanyi muri Ntega na Marangara mu 88 buteye ubwoba abantu bica abantu bakuzako uravyumva ivyo birabaye kandi urumva biciye bija mu mitima y'abarundi bose bafise ico bapfana canke basangiye nabo biciwe Marangara barubwira abantu yuko ubwo warundi arico kintu gikomeye ubu twabaye umwe n'iki ya matora bayatsindwamo bayatsinzwemo bwamwe bw'abarundi baciburara bavuyemo mu gitondo baca bica umukuru w'igihugu baca bica na leta yose ubwicanyi bahagaze ku bwoko buca buraduka mu gihugu ubundi uko narimbize mu mateka abanyarwanda n'abarundi babita ko ari impanga ubundi ni impanga kuko we are supposed to be twins literally ariko abarundi bo bahisemo kuvuga ngo no ntabwo tugishaka mwebwe ko tuba impanga turashaka kuba impanga n'abanyekongo rero uburundi ntibwigeze buhitamwo kuja kubihasa na Kongo ngo wibuke ko umubanyi ari we muryango wewe turamahaje tuvukana ntibisobanura yuko abansi bawe bose ucubandanira ngo bambera abansi na cane mu byo bagiye kwikwegera no kwivangamo yavuze yuko igihe Perezida Kagame aheruka mu Burundi barageze ico bita tete tete baraganira bavugana nyene ivyo bintu byo kuvuga ati none umuvukano wacu gute icaho utose kaje kiri wawe hari abantu bakoze ikibi ngaho sivyo urabanyegeza urabatwima ariko wewe abakoze ikibi wawe bagahungira iwacu cha tubaguha ubwo nyene kugira ubahane nabawe ntibisobanura rero ngo wewe ngo turavukana umwana wanje abaye ikigaba nkagomba kumuhana agaca ahungira iwawe ugaca umunyegeza ngewe mbaye hada yaranyandikiye ndebye kuri ntuza profile ye umugore uriho wenda sinabivuga niyo ariko urebye uriya mugore we turi mu nzira tugenda akabwira abantu atuye ni muri umuna wanjye yego byaba ari ukuri hanyuma umukobwa wanjye akaba ashoreranye n'uwe baba bavindimwe pe wenda hari uwo twajyana bakabona tutavindimwe kandi nanakugereranya nawe nansumba ariko we nta na kimwe abeshemo kiretse akantu gatoya gusa nakone sakabesha nakifuzo nkako nanye mvise uravyumva nukuri kujya bishikirije ahubwo mbaye ndamuramutse Scovie ntiduheruka nzosubana mwandikire muri iyi minsi ndamuhe bwakeye kandi nkurikirana ryaye nabonye yagize ikiganiro ciza imbere ya Perezida wa Repubulika yego ujya mudamaza ubwenge avise n'ingabirano kuvuga ko iyiwe si ibyo gupfa kumenyesha amakuru asanga afise ingabirano yo kumva ibintu no kubivuga ukundi kuntu avuga ati rero muravye madamu wambaye hagaraje duhure mu nda tugenda akabwira ko tuvukana ntawo bishira mu itandukaniro biya nivyo ugiye kubiraba ntaco yabeshemo mugaba ahantu gatandukaniye naka kantu kukwitana ba mwana kuvuga yuko umenga uwo mubano canke ubwo buvukanye ubwo buhasa bw'uru n'u Rwanda ikosa ryo barifise abarundi aho umuntu abagiye gushigikira indongozi yiwe rero Perezida Paul Kagame n'ubwo nyene isi yamwubaraye ko ni vyiza yuko yobandanya uwo mutima wo kwibuka
ico bapfana n'abandi gusumba ico bapfa. Wow. Mm. Yongeye kandi avuga ko iyi ntambara Mm. ya Kongo atari u Rwanda rwayitanguje ngo mushake musuzume neza yavuye ahandi ati sinigwa ndahasubiramo musanzwe muhaze Kuyitanguza oya aho rero dushaka tuvuga ibidasa. Wombwira gute ingene u Rwanda ruvyikura ko byose rukiyita umwere ati ivy'ikongo ntimubitubaze twebwe ntitwigeze tuhaba ntibyo tuzi. Nsobanurira ingene kuva mu 1996 gushika 98 umuntu yari umugabisha w'ingabo mukuru chef d'état major yari Kabarebe muri Kongo. Ni gute yagenze gute? Mbwira ingene bova muri ivyo kuva kuri FDR nibo bagiye gutera Kongo birukana mu buto. Ivyo navyo yaravuga atari byo. Raba nk'ubu rero nimba ari uko bumvise u Rwanda nabwo ruriko ravuga ati ibintu aho bigeze tuzibako. Nanga yaciye akoresha nimba ari meeting nimba ari hehe izagoma na hehe amenyeje ko intambara yahagaze ngo bagiye kubivamo ubu bagiye kwibera mu bikorwa by'iterambere. Iyo terambere azorikorera yaravuze yandi majambo yateye ubwoba abantu aho yagira ati murabiza aba bantu bo mu muryango mpuzamakungu n'ibihugu bikomeye bashakisha inzira zose zo kuduhimbira ibyaha no kudutera ubwoba ngo nimudakora gutya natwe tuzabakora gutya. Ariko nashaka kubabwiraho kuzicwa n'amagambo yabo nzohitamwo kwiyahura nkoresheje agasuzuguro kanje ndababwira ati baje mu kuzimu cyane gose kuzimu. Abari ngaho bose bakoma amashi. Apotre igihuvuga kuri ayo majambo ateye ubwoba. Kuravye uno musi ingene Kayikwamba Tereza uriya mushikiranganje wa Kongo y'imigenderanire makungu na Gisekedi uno musi ingene bakigwa mu masaro y'ibihugu bindi cyane cyane bya rutura bijya bita ko ari byo bijyana rume by'isi. Urabona yuko byafashe intebe y'u Rwanda birayitembagaza biyicarika ko Gisekedi na Kayikwamba. Urabyumva diplomatiquement Rwanda iri presque mort, iri agonize. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza muri mwiriwe canke muramutse bivanye naho muherereye. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV sanzwe ikaze wese uriko dukikena uri mu Burundi mu Rwanda Tanzania muri Kenya muri Kongo ibura yanditse mu guvu y'abara ndavuga Amansi Nabi Saudi Tawe Dubai Canada Australia Mozambique Zambia n'ahandi hose muge mwese ndabaha ikaze. Uyu umunsi udasanzwe kandi otwakigiriye amahirwe yo kwakira umutumire adasanzwe musanzwe muzi musanzwe mukunda mu bitandukanye yitwa Apotre Isidore Mbayahaga benshi mwaramukunze mu bitandukanye n'umusikano twakiriye neza n'umukwe yambaye Tendo Sport tubahaye ikaze n'agakofero. Murakoze cyane muraberewe cyane nabaramukije kandi ndaramukije n'abakunzi ba African TV. Dusobanura benshi bagukunda bamwe bagukira igihe cyose ariko naza guhera ngaho kubera ko wambaye Tendo Sport. Sport ku magara y'umuntu maziki siporo n'umuti. Hari indwara nyinshi zirindwa atari urucasho zikeneye yetse kugorora imitsi gusa. Muramaze kugira sport bicaye iboneka ko no muzi dukoze iganira ariko wa gatandatu. Yego kabisa bara benshi bazinukiye muri sport abantu benshi baza no kugorobereza muri sport. Rero sport ku magara y'umuntu ni sawa hama bigaca bituma umuntu ashika rero muri kazoza je nsa n'uri karagahonyura ngo mbere karimwe uhereye ku mwaka umwe harura guje kuri 50 uri ibitari bike imyaka bari myinshi cyane. Uravye nk'imfizi ziri mu nda yanjye canke ibigega by'ibiharage n'ibigori umuntu aba ari mu myaka 50 abari byinshi cyane. Ikintu cyo gushimira Imana cyane gose myaka 50 ntabari mike kandi ndashimira Imana uvuze ikintu ciza cyane muri iyo myaka 50 sindigera amenya umuryango w'ibitaro ntagiye gusuhuza koko. Araje mu bitaro gakora ndagwara pe ndagwara bimwe byo kumena ku mutwe akagiripe k'iminsi 2 cyane nyine umuntu asanga uburuhe nayo ibindi byo kuvuga ngo ugiye bagushiremo serumu sindaryamayo. Hari ibanga no ukoresha ntacyo n'uburinzi bw'Imana gusa.
nta mabanga y'ibyo bintu abaho. nta buhinga namwe Aya, wokoresha wapi ngo kabisa. bigende bikunde neza Aya. yego Imyaka 50 muganga atacarakubuza kurya inyama ukarya, umunyu ukarya, isukari ukanywa, amamesa ukarya amavuta ukarya, ibintu byose Yego. ugasanga wajya gupimisha ugasanga amagara yawe ni meza, nta buhinga bundi warakoresheje, Yego. aba ari ubuntu bw'Imana. yego Mm. yego imana imaze kuvuga icubahiro rero Yego. apotre Eh. fasha kare dufashe kuri kino kintu Mhm. iyo bavuze ubumwe bw'abarundi Mhm. abarundi bumva iki twaruka ngo tuva mu tutari tw'isitanu z'ukwa kabiri aho twaruka twibuka hano ubumwe bw'abarundi ubumwe bw'abarundi mbega ni iki Bo nibaza nacishuye amajambo magufi ubunga Abarundi no kuvuga uburenganzira bungana kuri bose kandi kuri byose, ni ukugira amahirwe angana, n'igihe amategeko abakingira bose. Ibyo. yego Mm. hama none ni ibihe bintu abarundi bokwisungako kugira ngo bakomeze gutsimbataza ubumwe ba sogokuru bagwaniye Bo bwa mbere hoho nibaza yuko ubumwe bwarinze bushikwa ko kugira babusinyire bavuge ngo barabutoye nubwo jewe burya batoye ntabwemera, uravyumva ari uko bwatose kandi nayo handi ho bwari busanzwe buriho. Abarundi bari basanzwe basenga Imana imwe, bafise imico imwe, ugasanga barafashanya, bose bari inyuma y'umwami bakamushigikira, nta bintu by'ubudumbidombe byariho, uretse aho indyane zitanguriye inyuma yuko abakoroni bagiye gusubira inyuma bagasiga bateranije abantu. Nk'ibintu by'abahutu n'abatutsi n'abatwa byadutse. Mugabo sino kera nta muntu yavuze ikibazo cyo kuvuga ngo ni umuhutu cyangwa n'umututsi. Yo imbere Uburundi y'abakoroni eh. abahutu abatutsi abatwa ntibari bahari bari bahari mugabo wasanga hanini igihugu gihagaze ku miryango apana ubwoko, ugasanga imiryango irazi iyo ariyo n'imico yabo n'ibyo bakunda na karagiteri zabo, mugabo ugasanga hanini bose bahurira ku kintu cyitwa umurundi n'uburundi. Nta muntu n'umwe yavuga ngo uburundi ni ubwanje jenyene cyangwa ngo avuga ati banaka nta burenganzira babifise ko, banaka nibo botunga, abandi nabo bakwiye gukena, banaka nibo boba bakuru, abandi nabo bakwiye kwama baho. Nivyo ntivyabaho. Mugabo aho bipfiriye rero naho byaciye bizamo ingorane zizamwe n'amarepubulika guhera kuri Micombero. nico rero ngomba cinza kureba mbega apotre ivyateye injyana mu Burundi mu myaka ya kera bituma abarundi basangiye ibere rimwe basubiranamo hakaba kwicana hagati y'amoko dufise mu Burundi no munsi gute twovyirinda. Bo uno munsi wanashaka bisa nuko kuvyirinda byamaze gushoboka, kuko ubumwe bw'abarundi nakubwiye jewe bakibutora umuntu agiye kubusoma neza akabusuzuma nta bwigeze bubaho, no mu mitima yabo nta bwigeze bubaho. N'ababwinisiye bareko bakavuga yuko ngo bagomba gusubiza hamwe abarundi waruruyeri, byari kugira ngo basubize imitima y'abantu hasi, bayobye abantu, babizere. Sinzi ahantu nabonye akantu kuri TikTok, imfyisi ngo yari kiriyamamaza kugira ngo ibikoko bindi bitore. Ico gihe yari yagiye kugira kampanye mu ntama, ntiyazemerera ati jewe nimwantora nkaba mukuru w'ibindi bikoko, ati jewe nzoca mpindura mpebe inyama nirira ivyatsi, mwese uca tuba abagenzi. Uravyumva? Ngwino ibivugo bijya byaburya bumwe, ugiye kubiraba bijya ntivyari byo pe, nubwo byabaye nije pare abari umugambwe nanje mbamwo, ntabyo nemera no kuri. Urumva kuko deje hari haje kubwicanyi muri Ntega na Marangara mu 88 buteye ubwoba, abantu bica abantu bakuzako. Uravyumva? Ivyo birabaye kandi urumva biciye bija mu mitima y'abarundi bose bafise ico bapfana canke basangiye nabo biciwe Marangara. Uriko uranyumva ivyo ngomba kuvuga? Ivyo noneho urabona haciye haza mu nyuma ko hagomba kuba amatora bakiyamamaza, sivyo? Kandi ayo matora azoba enome inivwa, ni ukuvuga buri munyagihugu wese azoshira mwijwi. Nivyo nuko bati none hari abantu baraye bapfuye,
kandi bagirizwa twebwe tukabona ko tugomba kuzoja guhiganwa kandi abo tubona tuzohiganwa hariho abasangiye ubwoko nabo bapfuye sibyo amajwi yabo tuzoyaronka gute kandi ko aribo na benshi ibiri muri je niko ndibaza ngene babipanga sibyo bati rero reka dushireho ikintu cyo kubayovya twerekane yuko imfyisi yabaye intama batangorane twese turi umwe duhamba kahise hanyuma rero twiyeze tubwire ngo twikundwakaze kuri bo kumure amajwi yabo yaduha barugeri 90 nari baca bazana ubwo bw'abarundi myaka mike gusa ninga ni 3 dakwiye sibyo baciye bazungu igihugu cyose bati buri twese turi bamwe ntangorane ubu turi abarundi twese dufise uburenganzira bwacu agahise n'agahiye yaciye iyi ni imyaka 293 babandi nyene barubwira abantu yuko ubwo warundi arico kintu gikomeye ubu twabaye umwe n'iki ya matora bayatsindwamo bayatsinzwemo bwamwe bw'abarundi baciburara bavuyemo mu gitondo baca bica umukuru w'igihugu baca bica na leta yose ubwicanyi bahagaze ku bwoko buca buraduka mu gihugu rero tubamvuga rero ngiye ujya bumwe bwarimo ibiharuro rero kubera byaciye bipfa baciye bwongera kuvaho uzi igihe ubumwe bwasuye kugaragara jenementi ubumwe rero burinjiye mu gihugu ni umunsi mbona habaye kuvanga abasirikare abari mu ishamba abarobere bagwara n'ingabo za leta umunsi mbonye ubumwe mu gisirikare no mu gipolisi burakunze uwahora arasana na mugenzi we umwe bararyama ubundi akamurarira naciye mvuga nti rero ubumwe n'ubu kandi burya tunabeshaje washaka ubumwe bw'abarundi budafatiye mu nzego zo kwivuna abansi n'iz'umutekano ntibwobaho ko hariya byakunze rero tugaca dutombora bigakunda ugacura abantu uno munsi wanashaka dushimire perezida Ndayishimiye na leta yiwe uravye bashize ingufu nyinshi kugira ngo ibintu byateranya abantu byatandukanye abantu n'abandi biveho kuvuga amoko aveho nubwo bamwe bakibandanya bakibagiriza mugabo biragaragara neza yuko ikintu cy'ubwoko mu gihugu atakibanza kinye kigifise ibintu byatandukanye abantu biciye mu madini ni buntabyo nta muntu agigira ngo naka n'umwansi cyane tuvuga ko sinorigiwe sinomutemberera sinomumarira urubanza kandi dusanga idini ivyo nta bikibaho sibyo urumva ico gihe rero ugiye kuraba n'ikindi cyatandukanye abantu c'intara nta kikiriho uburere ubu rero bisa nuko ubumwe buriko buraboneka mugabo atari buriya bwemejwe kiriya gihe bumwe batwereka umuganda w'inkutekereye hamwe bavuga ngo n'abarundi bose babaye ngo basenyera ku mugozi umwe oya uvuze akantu nshaka kukubaza ati mbega ujya muganda w'inkwi usigura iki nabyo nzi je naye namuto gihe babigira mugabo nibwiye yuko bavuze ati n'abarundi bose batekereye hamwe bari basenyera ku mugozi umwe yego sinovuga ko ari abarundi baboshwe mugabo je nafashe ko ari abarundi bagiye hamwe basenyera ku mugozi umwe yego muri iyo myaka yose 88 91 haca haba amasezerano ariko 93 kandi hacongera kandi haduka indyane mbega no munsi icyo umuntu yokwita ukuri no kurekuriranira vyabaye mu myaka iheze vyacanishijemwo amoko amwe yakicwa no munsi bimwe bita genocide ariko kumbure itaremego officiellement no munsi nikiye kintu abantu bafakira mbega vyabaye kiriya gihe nikiye kintu cigwa umuntu ashobora kubikuramo muri kazoza k'igihugu cacu bo ubwa mbere ho nibaza yuko ico cigwa nibaza ko abantu baciye uruhendo canke uwo mutego wari watezwe abantu kuvuga ngo abo mudasa ku mazuru canke abo mutareha kumwe
urabona yuko ivyo bintu bavuye biboneka yuko atari vyo. Burya injyane z'amoko canke gucanishamwo abanyagihugu canke abenegihugu nta handi hantu vyoshobokera uretse mu butegetsi. Iyo ubutegetsi bushira imbere kunywanisha, iyo ubutegetsi bushira imbere yuko uburenganzira mu gihugu abantu bagira ubungana, iyo ubutegetsi buvuga ati ubutungane bugomba kuba ku bantu bose, amateka akingira bose, iyo ubutegetsi buvuga buti umutekano amahoro bigomba kuba kuri buri muntu wese, ugombye kubihungabanya tutaravye ngo twite ku bwoko bwiwe n'icari, uyo muntu bakamuhana. Ni ukuvuga bigaragara yuko mu nyuma abantu baca bisanta cane kumva ko ari abarundi gusumba ko ari abahutu canke n'abatutsi canke n'abatwa. Ivyo byose rero ni uruhara rw'uburongozi. Uburongozi iyo bushize hamwe bukabumbabumbira hamwe bukegeranya abantu bahawe kurongora birakunda. Mu gihe hagize isanganya indongozi zikaja kugomba kuba mu macakubiri, kugomba gukundwa akazaba, kugomba kwereka abantu yuko umenga ni nk'abagererwa mw'itongo iwabo kandi igihugu ari ca bose. Muri ico gihe rero nubwo atabantu bobivugira hejuru, mu mutima umuntu agenda avuga ati hariya amacakubiri, jewe sifatwa nka naka, sinkundwa nka naka, amategeko je ndoye kuburana ubutungane, ukuri kwanje ntibukwemera. Mu yindi mvugo biba bigoye. Rero twoshima kuko urabona yuko uno munsi intwari ihari isa nuko kabisa yabitahuye, ari yafashe iya mbere kuvuga ati ntihagire ikintu na kimwe kiza gusubira kuducanishamwo, nta bahutu n'abatutsi turimwo, nta bintu byo kuvuga ngo umwe ava aho uwundi ava hariyaye, twese turabarundi. Aho Burundi bose bugeze imbibe umuntu yumvemwo agira iyo fierite yuko ari umurundi gusa. Hanyuma tuje ibikorwa by'iterambere, ntawe uzovuga ngo hateye imbere naka kubera ari umututsi canke ari umuhutu. Umwe wese atungwa n'ibikorwa vyiwe, amaboko yiwe, dusumbanye umwete wo gukora, dukorera igihugu cacu. Akindi hari ababuze abavyeyi, abavukanyi, abana babo mu 1988 mu ntambara ya Ntega Marangara, kuko ubwo muhere 72 canke 65. Yego, ico gihe cose bagiye barapfa, ico gihe cose bagiye barapfa. No musi hari aho abantu bagifise uwo mubabaro, mbega nabo nyene ubumwe bw'abarundi burabashikira. Ubwa mbere gituma atanu umwe ugomba kwikura mu bw'abarundi Barundi, nta muryango n'umwe utabuze, nta bwoko n'umwe butabuze. Izo ntambara uko zagiye ziraza zagenda zihitana abantu, nubwo zuba zitiriwe ubwoko kanaka, wasanga mu kindi gihe abantu bivyukiranya no bagasubira izindi ntambara, ho gasanga n'ubundi bwoko burapfuye, cyangwa no mu ntambara yitwa ubwoko bunaka asanga n'abandi barapfuye. Kuko abantu iyo intambara ibaye ntibatega amazosi ngo bakerere, hari igihe habaho kwigwanira, kavuga ati ntibikunda. Rero mu yindi mvugo narumvise Perezida Ndayishimiye ariko abivuga ati nta numwe atabuze muri izi ntambara. Ubu rero tugomba kubona yuko twaraguye mu mutego, uwo mutego rero twogwama tuwugwamwo. Reka rero twubake igihugu cacu, kuko nta kundi mugabo abantu bashobora kuvuga ngo urumva ubwoko bwabanaka n'ibwo bubi. Ntanumva abantu bamwe bagomba gukoma mu nkokora severe bavuga ati oya, ibyo rero baravuga ntibabireke, kandi vyarabaye. Abantu bariko bazura amagufa munsi y'amazu babubakiye ko, abo bantu rero bubakiwe ko cyangwa batewe ko ingundu z'ibiti n'iz'ibitoki barafise benebo. Kandi umuntu wawe apfuye ni ngombwa ngo muririre, ni ngombwa ngo ubone yuko agateka kiwe ko gufubanwa ubuntu n'abawe kabaye. Rero muri ico gihe rero umuntu agomye kwikura nkavuga ngo ya ngo ivyo si vyo murabona, no, twumvikane ivyabaye vyarabaye. Cyo gituma amasezerano avuga yuko tuvugana ukuri. Uko kuri kumaze kuvugwa, nta bintu byo kuvuga ngo haracakurikira ukwihora, cyane ngo twire ngo bahane abana bari yaye. Deje n'ababikoze benshi barihwerereye, mugaba abantu barakeneye kumenya ukuri. Nkuko ariko arabivuga, hari imfuvyi zindwi na kabiri, hari imfuvyi z'Intega na Marangara 8, hari imfuvyi zabaye mu 93 ngaha, urazi igihugu cyose cabaye umunyota, uravyumva. Abantu barakwiye kumenya bati byagenze gute, ninde yanyiciye, abantu banje baguye he,
nimba arabatwawe n'inzuzi bamenya ati ntituzopfa tubatoye kuko iyo umuntu adahamye cyangwa agandara aguma yibaza ngo umuntu bazosubira kumubona mu yindi mvugo hari ibikomere bigomba kubanza gukira kandi iyo umuntu avuganye kuri na mugenzi we buri gikomere kirakira haba hasigaye izo nkomezi gusa zo kumva ko umubabarira kandi mu gihe cyabaye ubwicanyi bw'ikivunga nta shwa ofisi kugira ngo generation ziri imbere zizogwe mu mutego twe natwe twaguyemo cyangwa abavyeyi bacu baguyemo ugomba kubabarira mwene wanyu ugomba kubabarira mugenzi wawe abantu bakabimenya mugabo bakavuga bati jamais ça nibyo n'ahandi ho kunyegeza ukuri ntibizotuma amahoro aboneka ntibazotuma ubumwe butsimbatara ntibizotuma abantu bashobora kumva yuko mu mitima yabo ibikomere byakize ariko Apotre umugambwe ukomokamwe wayiprona hariho abo mutavyumva kumwe si ngombwa ya si ngombwa yuko mutavyumva kumwe kuri jenoside zagiye zirakorerwa abantu batandukanye uko ndavyumva bivuze ko ndabibona kandi ntawoza kumbeshuza akanwa kanje n'ubwonko bwanjye ntibwaremwe na iporona uravyumva mvise uko mbona iby'igihugu mvise nuko nshobora kubisobanura nuko ndabyigisubiramo umuntu wese yumva yuko ubwoko bw'abanaka bupfuye atangorane zirimwo ubu si n'umuntu daye abari inyamaswa tushobora kuvyinira kumva y'umuntu ngo nukubera ngo abamwishe mwari musangiye umugambo cyangwa musangiye ubwoko uco uvuga ngo ni uri umuntu w'umugabo no ntibikunda none vyabaye ntibizwe none nta bwicanyi bwabaye none abapfuye muri Ntega na Marangara bishwe n'amacinya si abantu babishe 72 ko iyo uzuye imfuvyi 72 n'abafaga 72 n'amazu yanyazwe canke akabomogwa n'ibindi bintu ni nyamugigima yateye ngaho igeri twabaye nese abantu babishe none ibyo ntibivugwe umuntu akamenya ati iwanyu harahanaka kubera itongo ry'iwabo bagishemwo abavyeyi biwe bakongera bakarinyaga akaja kuba impunzi ari uruyoya canke ari umucuko yataha akabura iwabo ntibavuga ati iwanyu hari harya none bamaze kuvuga ati iwabo hari harya ntavuga ati nakomoka kuri inde none nakarihe byagenze gute none mu gihe hatabone nakwishyuza ngo avuga ati uwo muntu uramugarukana mugabo gusa avuga ati nituvugane ukuri tumenye ngene byagenze hama tubane canke ikindi nubwo bitovugwa abantu tubana tuzi ukuri wibaza kutabikubarira yuko batabizi none ko ari umuti none kubirika abantu bagwara bakanka kunywa umuti mugabo bagatinya no gupfa ivyo mba bishoboka je nibaza yuko rero kutavyumva kumwe n'aba canke bariye ntibikura kuko ari vyabaye ivyo vyabaye rero la nouvelle génération la génération future nayo irakeneye kumenya ivyabaye kugira ngo bamenye bati uyu mutego ntituzosubira kugwamo kuko waratwaye abavyeyi bacu waratubye abantu babana nabi abandi barahunga abandi barangara abandi bamererwa gutya ibintu tugomba kubishirako iherezo sivyo tubice muri societe y'abarundi rero nibaza yuko kuvugana ukuri ni kwiza ukuri rimwe na rimwe mu vyemere kurababaza kubera mu gukora ikintu bundabunda mu kwisha abantu ugenda umanitse idarapo hari igihe ubundabunda kuko nuko uja kwica abantu ukabatera ko ibitoki ubuze ko atamuntu azobimenya ko hari imva aho hantu rero bavuga ati ubundabunda babona n'uhagaze nta ukuri kose kuramenya iki naco nubwo abantu bo bikunyegeza cyangwa bakagutinya kubikubwira umutima wawe nawe uragutinya none conscience yawe iragutinya ugenda uzi ko urumasase ugenda uzi ko ari amaraso uvuze ku ntoki nubwo abantu batobivuga urabizi ko byabaye ariko kuri nako kuraribera burya ukuri kubohora umuntu abohewe mu mutima wiwe ego Apotre ku matariki ya 14 na 15 ukwezi kwa ruhuhuma no ukwezi nyine turi mu kwa kabiri nyine Cubahiro Evariste Ndayishimiye azokwakira amabanga yo kurongora umuryango umwe bwa Afrika muri ayo mabanga harimo ibibazo byinshi
azokemura harimo n'ivy'umutekano akaba nasanzwe ari mu kibazo c'intambara yo muri Kongo ubona hari akarusho igikova kuri nyine icubahiro Bo icambere ho cyo kumuvuga ko turamuzi yuko ari umuntu w'intwari umuntu adatinya urukambye n'umuntu atagenza umugongo ari kubera ibintu bigoranye kandi ikindi cyo ndaramukundira umuntu atinya urwamo rw'amafuti abantu baba bariko baravuga ibintu ngo bamuce intege n'umuntu afata icerekezo akagihagararaho kandi akavuga ati biguma canke byoroha ibihuhusi biza canke imitego itego je nzoshikayo aho umuntu yaba ari umuntu w'umurongozi mwiza kuvuga yuko rero naho izo tariki ni byiza kuko ni iteka kuri we ubwa mbere kuja kuba ari we chairman hariya urongoye ibindi bihugu byose byo muri Afrika ni ukuvuga n'ibihugu 50 n'ibindi biba biri imbere yawe kandi kimwe cyose gifise ibibazo cisangije mu bihugu byose uko ari bingana uko kimwe cyose gifise ico kikwitezeko rero ni byiza yuko nkuko waruvuze agiye kurongora ubwo bwa Afrika mu gihe yari asanzwe akurikiranira hafi ndetse ari no kubanguranya intambara ziri muri Kongo hagati ya Kongo na M23 ifadikanije n'u Rwanda urumva ibibazo byinshi azobagiye asangwa nabizi rero kugenda mu bihe uzi ukuri kutari guhe kubiriko biraba no kuvuga abaje kuburana ntawe ukubesha umwe wese ubuzi vyiwe nico kintu nibaza yuko rero ari ciza kuko ica kabiri ni iteka ku Burundi no kuvuga idarapo ry'u Burundi rizoguma hari imbere harizo rifise ukuntu riboneka gusumba yandi madarapo ico gihe iki naco nuko hariho abarundi benshi baca baheza bakaronka akazi kuko nk'ubu agiye gutwara kurongora uwo muryango w'ubumwe bwa Afrika hari abarundi benshi hari amabiro menshi yiwe acaheza akimukira hariya abafiseyo biro abafiseyo staff niniya donc urumva hariho nakungu kuko Uburundi nabwo babuhejeje mu gutegwa iteka na cyane yuko nabo barundi baca baronka akazi ni byiza cyane rero nibaza yuko abirose mu gihe cyo ikintu none cyo kuguma nyine icubahiro yizegwa mu bisata bitandukanye igiki abarundi bo kwitega bo ubwa mbere hoho buryo umuntu ashize imbere Imana iyo umuntu ivyubahiro vyiwe akenshi atabiha agaciro umugabo akabona yuko yama ari munsi y'uburongozi bw'Imana Perezida Ndayishimiye n'umuntu akunda Imana n'umuntu asenga cyane n'umuntu azi ko vyose bikorwa n'Imana n'umuntu azi yuko ico Imana itamugize ataco yoba muri ico gihe rero hariho imigisha canke ubuntu bw'Imana bugendera kuri mwene uwo muntu nico gituma kenshi urabona yuko n'igihe muri Afrika bari bamaze kumwizera kugira ngo abe champion gwaruka no kuvuga ibihugu bimaze kuja hamwe bikavuga bati twebwe ugwaruka rwacu tuguma umuntu turukonfia umuntu yoruturerera yorutwerekera intumbero nziza burya si benshi n'abana uzurabe abavyeyi hagaze kuja kwishuri ubanza gutohoza iyo shuri ngene rimeze eske hari abarimu beza hari umudiregiteri ameze gute eske umwana azokura yiki rero iyo confiance baba baramugiriye ubwo bwizigirwa deje yarasanzwe afise nkuko bari we arongoye ugwaruka donc ari we ahanura ugwaruka rwo muri Afrika ni ikintu gikomeye cyane ubona yuko Imana igenda imutunga itoroshi ahaciye hose kugira ngo yerekane ko uwo muntu ari mwimbuto ishobora kumerera ayandi makungu ndetse ikabambira n'ivyamwa vyiza ica kabiri burya abantu barasuzumwa mugabo ivyo mu bumwe bwa Afrika byobyo no gukurakuranwa Burundi bwarabugezweho mugabo barabizi neza yuko Perezida Ndayishimiye n'umuntu d'abord umukunzi w'amahoro sivyo mu gihe rero umukunzi w'amahoro ibihugu bimwe bikabishamiranye ibindi biri mu ntambara iyindi mvugo solution wewe agiye ajanye canke agiye kurondera niyo kuvuga ati amahoro aganze muri Afrika ubwo bumwe buganje muri twitwe nyene abanyafrika turiye kuryana hanyuma n'akarenganyo kaveho kuko hari ibihugu birenganya ibindi nibaza yuko rero twebwe ubwa mbere hoho twomukeza kuko n'iteka ridasanzwe kuko Afrika ifise population niniya cyane
muri ico gihe umuntu umwe atorwa agashirwa hejuru yabo kugira ngo abe ari we yiga ibibazo vy'abenegihugu bose bari muri Afurika, ndetse agira inama abandi bakuru b'ibihugu avuga ati wewe iwawe hari ibintu utaza gukosora canke uku nuku vyogenda uko. Ni iteka ridasanzwe kuri we twonamukeza, ariko kandi ni n'umutwaro uremereye agiye kwikorera. Ego. Ego. Ariko twizera ko Imana izobana nawe. Ego, cane cane. Apotre, iyo bintu none bituma mbega abantu bavukana bacanamo. Iyo bintu bituma bonse rimwe baba bansi. Ninda. Ntakindi. Kubera iki none Burundi bwahisemo kwitandukanya n'umuvukanyi hama bukaja kwivukanisha na Kongo? Ushatse kuvuga iki? Ico nshatse kuvuga ni ico nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Rwanda ashikirije uberuze. Karere turimo. Amahasa. Muzi ibibazo tumaranye iminsi imyaka bijyanye n'abaturanyi bo muri Kongo, ndetse rimwe na rimwe hakajyamo ibijyanye n'abaturanyi b'amajyepfo mu Burundi, kubera ko bahisemo kuba ubundi uko nari mbizi mu mateka abanyarwanda n'abarundi babita ko ari impanga. Ubundi ni impanga. We are supposed to be twins, literally. Ariko abarundi bo bahisemo kuvuga ngo no, ntabwo tugishaka mwebwe ko tuba impanga, turashaka kuba impanga n'abanyekongo. Okay, nta kibazo ufitanye nabyo. Irahari. Niba umuntu afite guhitamo uwavukana nawe cyangwa wabana nawe impanga, ibyo ntacyo nabikorera jewe, urabyemera. Ariko tukiri ngaho nyene rero biboneka ko koko birababaje pe guta umuntu mwara amahasi aheza akitandukanya nawe akaja kwivukanisha n'ubundi muntu. Apotre, niko bivuga ko ubwa mbere hoho mu kibazo cy'ubuhasa nta mahitamo abaho. Papi. Nta muntu n'umwe ahitamo ngo nabihasana nako uyu munsi yahora yihasa ryanaka bikunda. Igishoboka kimwe gusa, umubano hagati y'ayo mahasa ushobora gutosekara, mugabo kuba ari amahasa aguma ari amahasa. Igihe cyose ico bapfa kivuye mu nzira, nta kuvukana ntaho kuba kwaragiye, nibere ngo riba ryayatse biguma kwa kundi. Rero Uburundi ntibwigeze buhitamwo kuja kubihasa na Kongo. Mugabo wibuke ko umubanyi ari we muryango. Wewe turi amahasa tuvukana, ntibisobanura yuko abansi bawe bose ucubanzanira ngo bambere abansi, na cane cane mu vyo bagiye kwikwegera no kwivangamo vyabo atari gwawe, atari mu vyo dusangiye nawe. Ico nkora kimwe, nshobora kugira uruhara rw'ubushinga ntahe, nkaza hagati yanyu nkabumvikanisha canke mugwanye nkababanguranye. Mwe igihe cyose intambara ziheze, uyaguma ari umubanyi wanje mwiza, sibyo numuzimya muriro, nawe ukaguma ari umuvukanyi, tukabana n'ubuhasa bwacu. Muri ico gihe rero nimba harabayeho kutumvikana kwayo mahasa abiri, u Rwanda n'u Burundi, ni ukuvuga yuko bakwiye kubimenya haracari ivyizigiro. Iyo mvugo Perezida Kagame yavuze yodufasha akayigumako, agahora yibuka misi yose yuko u Rwanda n'u Burundi turi amahasa. Hogera igihe ico dupfa kikaba gito, ahubwo dupfana kikaba gito kiba kinini. Mwindi mvugo rero nakomerezaho,
nakomereza aho nyine aho Mm. aguma avuga ibyo duhurirako n'ibyo urumva ibindi byo kuvuga ngo turamahasa ugomba kwemera ibyo nkoze byose ukabikomera amashi uwo nanka ukamwanka uwo ngwanya we kirazira kumutabara ivyo ntibibaho Mm. amahasi yakuze umwe wese agira urugo rwiwe Mm. uranyumva Yego. muri ico gihe rero umwe wese agira n'ababanyi wiwe agira n'intunganyo yo mu muryango iwe uko ayishaka Mm. ihasa nubwo yoba bukuru ntaza guteka mu rugo kwa butoyi Ya. uravyumva ivyo ntibibaho muri ico gihe rero nibaza yuko ico kintu avuze jewe ndacemera Mm. nico mugabo no kuraba ubwo buhasa bwahavuye bivuye kw'ihasa iriye muri aya abiri Mm. u Rwanda n'Uburundi naho niho hari ikibazo rero Mm. abavukana bashaka kumara igihe batabana batanagenderanirana muri Bibiliya ndabona uwitwa Yefuta bene wabo baramwanse Mm. kugeza aho bamwangaza aja kuba kure mugabo hageze ibibazo by'umuryango bavuze bati nta wundi muntu yodutabara ibi bintu nubwo Yefuta twamwangaje tukamwanga tukamushira kure imigenderanire yiwe naco ikavaho uno munsi rero akabwo tumugarukane kugira ngo ibibazo bihave rero nibaza yuko ico kintu yavuze ni ciza nimba abona ko hageze ko Uburundi n'u Rwanda basubira kwitana amahasa birashoboka ariko kandi uruhara runini bimuvako ndabivuga gutyo kubera iki mfatiye ku majambo bayaze na nyine cubahiro umukuru w'igihugu cacu Evariste Ndayishimiye nayumvise mu higaniro imvo n'imvano perezida Ndayishimiye yatanze kuri BBC yavuze yuko igihe perezida Kagame aheruka mu Burundi barageze ico bita tete a tete baraganira bavugana nyene ivyo bintu byo kuvuga ati none umuvukano wacu gute icawutose kaje kiri iwawe hari abantu bakoze ikibi ngaho sivyo urabanyegeza urabatwima ariko wewe abakoze ikibi iwawe bagahungira iwacu ca tubaguha ubwo nyene kugira ubahane nabawe ntibisobanura rero ngo wewe ngo turavukana umwana wanje abaye ikigaba nkagomba kumuhana agaca ahungira iwawe ugaca umunyegeza uzomunyegeza burundu azotora n'iwawe aca ashika umwana w'iwawe kugira umfashe kurera rero kuko tuvukana wa mwana ahubwo yamuhunga urabaza ukamuhana nawe mbwira ico wasize ukoze sivyo hanyuma ukamufata ukuboko ukamushikiriza se ati nguyu umuhungu wawe abahungu bawe bakoze amakosa baca bahungira iwanje mugabo umwana si umwe twese turabasangiye ariko rero kandi inkoni z'ikiya namaze kuzimuha ugende umuhanure canke umukwega amatwi umuhanure nyene ntubabaze mugabo uramumusubiza urabasubiza nawe ntuze perezida Ndayishimiye bati nta kindi dukeneye dusubiza abantu bacu kuko ibyo bakoze ntibabikoreye wewe ntibabikoreye iwawe babikoreye aha naho bagomba guhanirwa iyi rero ko atamwe kuvuga ati turamahasa ni ukuri jewe ndamushimiye rwose n'abanyarwanda bavyumva jewe nimba hari umuntu agwaye kuzosubira kubona umubano mwiza w'u Rwanda n'Uburundi ni jewe abishaka cyane nabonye abarundi benshi abanyarwanda benshi iryo jambo ryatumye bagira ihumure mu mitima yabo baranezerwa benshi barekana kabisa akanyamuneza kadasanzwe kuba iryo jambo koko bo bacibuka yuko turamahasa nabiherekereje ibikorwa rero kugira ngo ubwo buhasa busubire buboneke kuko ntibwavuyeho oya ariko abanyagihugu bacakundana yego abarundi abanyarwanda biraboneka yuko pe mu mitima harimwo ikintu kiryoshe cyane gose ariko rero inyuma y'ivyo byose haraboneka
amajambo atandukanye yaba mu bamenyesha makuru batandukanye mu gihugu cy'u Rwanda bagerageza kuvuga kuri uwo mubano uburundi n'u Rwanda ndetse n'ubuvukanyi buri ngaho onye ariko harimo n'inshuti yawe Scovia baza kumviriza hano hantu yego nabonye yaraberewe shaho ku munsi w'intwari yaraberewe cyane byari bizwi ko ari nk'impanga ariko ugasanga politiki iriho mu Burundi ntishaka no kwemera ko umunyarwanda hari aho ahuriye n'umurundi abarundi bisanze bagiye kuri kote yindi yo kuba impanga na Kongo tuko abanyarwanda ku muco bahuriyeho icyo cyo nta kireke nugereranya abarundi bashyingiranywe n'abanyarwanda ukagereranya abarundi batuye mu Rwanda hano tubanye ukareba abanyarwanda bashyingiwe i Burundi cyangwa nabo batuyeyo byanga bikunda iyo abantu baturanye bakavuga ururimi rudasaba ko hazamo usemura aba bantu iyo bashyingiye bategura urugori nk'urwo mamatega iyo bagiye gusaba bajyana inzoga n'intango n'ibindi abantu bakavuga inka aba bantu ikintu dutandukaniyeho ni ururimi rugoretseho akantu gato icya kabiri ariko tunavuga urwo rurimi ngewe Scovia ntabwo mvuga nk'umuntu wo mu Kinigi ntavuga nk'uwa Nyabihu uwa Nyabihu ntabwo avuga nk'uw'i Rusizi kandi twese turi abanyarwanda n'abarundi bo dusa nkaho twatandukanyeho akantu gato ikindi kintu kirimo gikomeye umuntu wadutandukanyije ni uwazanye umukase harya byabereye ntuza iberere mu Budage bariya abantu bari bamanukanye ibyuma barimo bakata bati bizakatira nibo batumye mu by'ukuri akagena k'umugezi w'akanyura ruri butandukanye ngewe mbaye haga yaranyandikiye ndebye kuri ntuza profile ye umugore uriho wenda sinabivuga niho ariko urebye uriya mugore we turi mu nzira tugenda akabwira abantu atuye ni murumuna wanjye byaba ari ukuri hanyuma umukobwa wanjye akaba ashoreranye n'uwe baba bavindimwe pe wenda hari uwo twajyana bakabona tutavindimwe sinanakugereranya nawe aransumba ariko we rwose ariko ni nk'ukuntu nanone na Karori nawe afite undi ushaka gusa bavuze ngo abarundi basa muri make turi bamwe ariko kandi ngo yararavye kuri profile yawe abona ko madamu wawe basa nubwo bahamagara kandi koko cenda bibona uwo mengo ni bamwe bavindimwe koko turi bamwe nta kintu kimwe cyo dutandukanye ubwa mbere hoho uwo mu Scovia ibintu avuze nta na kimwe areshemo kiretse akantu gatoya gusa nakone sakabesha nakifuzo nk'ako nanjye mvise urabyumva n'ukuri kujya bishikirije ahubwo mbaye ndamuramutse Scovia ntiduheruka nzosubira ndamwandikire muri iyi minsi ndamuhe bwakeye kandi nkurikirana ryayo nabonye yagize ikiganiro cyiza imbere ya perezida wa repubulika ujya mudamu azi ubwenge avuze n'ingabirano kuvuga ko iyiwe si ibyo gupfa kumenyesha amakuru asanga afise ingabirano yo kumva ibintu no kubivuga ukundi kuntu kubigusigurira iyo ngabirano arayifise kandi arafasha abantu batari bake ndazi cyane ko ibiganiro babikurikirana ariko icyo avuze mu by'ukuri kubw'imibereho umurundi n'umunyarwanda nta tandukaniro ni yari hari kuko ibiganiro byabo n'abanyarwanda nta muntu aza w'umu-interprete cyangwa aza gusubiramwo wovuga uravye ibintu utujambo usanga dutandukanirako ni duke cyane mwana twone uko mubana yamuganira utebuka menshi ariko aravuga urabyumva rero nibaza yuko avuze ati n'imanza ugiye kuraba imico y'abanyarwanda y'abarundi ni nk'imwe sibyo bose dutwara inka ni inka n'ibiseke n'imvutano n'amacumu kwambara imbega ndabibona abanyarwanda n'abarundi barabyambara iki ugasanga ni yego avuga ati rero muravye madamu wambaye ahagana je duhure mu nda tugenda akabwira ko tuvukana ntawo bishira mu itandukaniro biya nibyo ugiye kubiraba ntacyo yabeshemo mugabo ahantu gatandukaniye naka kantu kukwitana ba mwana kuvuga yuko umenga uwo mubano canke ubwo buvukanye ubwo buhasa bw'uru n'u Rwanda
ikosa ryo rifise abarundi aho umuntu abagiye we gushigikira indongozi yiwe sivyo yego ako kantu rero niko twosaba cane izo ndongozi zacu ko zari zaraganiriye zikumvikana uno munsi president Kagame akaba yikubisa agasha akavuga ati ndibutse yuko uko bigenda kose barundi turamahasa encore moyen donc hacari ibyizigiro yuko bishoboka yego abarundi n'abanyarwanda nkuko madame Scott yabivuze ntiwobona batandukanye urazi yo turenze imbibi tukava bamwe bakava mu Rwanda bakava mu Burundi tugahura nk'iburaya canke kwini migabane uzinge dukundana turagwana mu nda yumva uri kuravuga ati ati uri umurundi wewe ati uri wacu ugasanga turayaze muga twataha mu bihugu by'iwacu kubera politike zihari mwe wese agaca bibamba akavuga ati oya bigatandukana mwindi mvugo urabona yuko ako kantu kuko tushobora kuba turi hanga rimwe nubwo nyene tudasanga imico yose udasange n'imvugo imeze cyo kimwe urumva ko turi proche n'amazina menshi turikiranwa ni akurumva ko kari mu mutima deje yego akaroro naho uhurira n'umunyarwanda cyangwa umunyarwanda agahura n'umurundi ahantu uca usanga ubwo nyene hari ibintu bihindutse n'imitima ukumva ko hari ikintu mu maraso kiba batandukanye n'umukenya muza guhura sico kimwe nuko uhura no mu Bangladesh canke abantu bo muri za Guinea za hehe yego mugabo ico kintu urumva camyeho kuva kera ivyo yavuze byo guhana abageni burya guhana abageni nko kuvanga amaraso uravyumva guhana inka ni isezerano ry'urukundo nyene usanga bati twebwe dusa nuko twabaye umuntu umwe muga muri ico gihe rero mu gihe vyatosekaye bigapfira muri politike ntibiba bipfiriye mu mitima uravyumva ikibazo kiba gisigaye rero nuko aho vyapfiriye bisubire bikahazukira ni ukuvuga n'ubundi ikibazo cabyo kiri muri politike kanatsinda ntibarabe rero kuko perezida Ndayishimiye yabivuze mu higaniro neza kabitomora n'ibyo bayaze ntibasubire bayage bavuga bati burya rero ibyo turiko turakora byose abenegihugu bacu burya hari ibintu bitazohinduka rero turabe ingene vyogenda kuko narumvise ico bapfa n'ikintu gitoya kuvuga ati wewe uhishi umikira umwana ntakubikije kubera iki umbuza guhana umwana wanje yakosheje kubera iki nako konyene bati hamwe byoramuka bikunze nta ngorane donc muri ico gihe nibaza yuko imvugo itabeho kuba nziza kanatsinda ngo n'umutambukanyi wa President Paul Kagame arafite amaraso y'abarundi oya amaraso y'abarundi gusa bazanywe n'ibyago byo 59 base na nyina bahungira ino hanyuma bakuriye mu buzima bw'impunzi ngaha urabona kuva ico gihe gushika kuri 94 imyaka ibaye myinshi rero mu gihugu usa nuko bamaze kumwe n'igihugu waho abarundi abanyarwanda ega n'ubu ugiye kuraba imiryango y'abanyarwanda myinshi hari itatahutse yigumiye za cankuzo hariya za Gisagara zande usanga bakihari hariho n'abandi bari mu zangagara ngaha batagiye aho ntuzeye premier dame w'u Rwanda yakuriye urumva rero ni byiza yuko abantu barazinanye kuko narumvise na perezida Ndayishimiye avuga ati ntivyumvikana ingene umuntu nkajirane Kabarebe ashaka kuja kunyagiriza ibintu tuzinanye anzi n'ingene meze je kwivyo ntashobora kubijamo nukuvuga rero abarundi barazinanye nibarehe rero n'abategetsi nibarehe kwitana ba mwana nibavugana ukuri kandi ukuri barakuzi ico bapfa naco ne kirashobora gukemuka mugabo kuvuga yuko uburundi bwagiye gutabara Kongo Kongo yatewe n'u Rwanda bavuga ngo bahisemo kuca bavukana uriya sivyo wowe ugiye gutera amahane muri societe kubera tuvukana ntuco uvuga ngo uca gushigikira ahubwo ndaza nkakuhanura ahubwo ntireka ivyo bintu kandi iyo hageze muri sentare zurira wa mubanye gusumba wowe kuko mbaze ukuri ntushobora kuja gutwara itongo ry'umubanyi nzi aho iwasheho rigarukira twarigabuye turi bangaha sivyo nje ndimvuga kuri
ngo ejo nzoze muri sentence mbesha ngo kubera ari mwene wacu ariko araburana urekana mufashe ico kinyoma anyagira iryo tongo ry'urya ndavuga ntoya itongo ry'iwacu saho ryagarukira narehe kubesha aho si wacu none ico mwoca mugipfa wewe ngo ntitukivukana murataha mutavuga ari umufyi uyu munwa uvuga uti yanse kunshigikira mu kinyoma cyawe tuvukana mugabo nije ngomba mukuri kandi ukuri kuratsinda kuri kuratsinda muri ico gihe rero nabo uragaruka uvuga uti burya rero warakoze no kutashigikira kubera nari ko ndabesha mbona naho data dusigiye canke itongo ryacu ridukwiye katwibere ngaha yego nibaza yuko rero President Paul Kagame nubwo nyene isi yamwubaraye ko ni vyiza yuko yobandanya uwo mutima wo kwibuka ico bapfana n'abandi gusumba ico bapfa yongeye kandi avuga ko iyi ntambara ya Kongo atari u Rwanda rwayitanguje ngo mushake musuzume neza yavuye ahandi sinigwa ndahasubiramo musanzwe muhaze kuyitanguza oya aho rero dushaka tuvuga ibidasa yagerageje gusiga none nimba u Rwanda atari rwo rwateye intambara muri Kongo cyangwa akaba atari rwo rushigikira rukongera rumika ingabo kurwana wagiye duha gukora iki Washington i Washington rwagiye gusinya amasezerano yo guhagarika intambara na Kongo gute atari rwo ruriko rurwana question mark yeah cya kabiri wombwira gute ingene u Rwanda ruvyikura ko byose rukiyita umwere ati ivy'ikongo ntimubitubaze twebwe ntitwigeze tuhaba ntibyo tuzi nsobanurira ingene kuva mu 1996 gushika 98 umuntu yari umugabisha w'ingabo mukuru chef d'état major yari Kabarebe muri Kongo ni gute yagenze gute mbwira ingene bova muri ivyo kuva kuri FDL nibo bagiye gutera Kongo birukana mu buto ivyo navyo yaravuga atari byo siho Kabarebe yaciye abaje d'etat major igihe Desire Kabila abonye ko umubano w'u Rwanda na Kongo binaniranye kubera inyifato yabo avuze ati ndabahaye amasaha 48 sibyo ntibaciye baza so baciye basinga RCD ikiroberi citwa ko ari cyo bakongomani mugabo hagiye kurwana abanyarwanda bagishize mu minsi ibiri harimwo abo banyarugabo baza yaseberwa bande aho uno musi bavuye kuri RCD twacha bagira CNDP bakava muri CNDP twacha bajya muri za M23 ya mbere umwe yasinye amasezerano ndetse no Rwanda rukungukira mu bintu byinshi harimwo ya mahera Kabila yemera kuzorabaha M23 ya kabiri sibo none yobihakana gute ambassadeur userukira u Rwanda muri Nations Unies mwishyirahamwe mpuzamakungu rya ONU yarafashije ijambo akavyemeza ati u Rwanda ni rwo ruriko rukorera muri M23 yavyemeje ku mugaragaro none yovyemeza hirya y'ejo Perezida Kagame yafata discours imbere y'abene igihugu akiyeza akavuga ati twe nta Rwanda ntiturimwo kandi hari impamvu uzejewe naciye nja kurondera niyumvira we nyene yarivugiye ma discours no mu biganiro ahabwa n'abinyamakuru kuko muriko murambaza bamubaza igituma u Rwanda ruri muri Kongo yavuze twe tuyoboye guhiga aba FDL sibyo havyemeye kandi birazwe icya kabiri bivanye na circonstance canke rezo z'intambara iriyo ati twebwe turi muri Kongo kubera twagiye gukingira abatutsi ibapfe twagiye genocide nk'yabereye mu Rwanda sibyo ati twebwe twamanutse muri Sud Kivu kubera hari abagwandofone bitwa abanyamurenge twagiye kubatabara aho ari karemera ko ari none aho baciye ico gihe cyose nta bwicanyi buba nta bantu bapfa
sibyo icyakangaha agashavuga ati oya agahindura ati ikibazo ca Kongo ni Felix Tshisekedi niwe kibazo ca Kongo ari n'ama interview yitangiye wenyine mu nyuma ibyo yose aribagira cyane ajavuga atoya ati ikibazo ca Kongo si Felix Tshisekedi ni M23 kubera M23 yabaye muri Kongo n'uwo Tshisekedi ataranaza muze murabiko biri code dibiri urumva mu nyuma umunyamakuru sinzi nimba ari wa BBC nimba ari wa RFI y'icongereza ntumbaze yamubajije ati eske murafise abasirikare muri Kongo yishuye ngo I don't know umunyamakuru amera nk'ukangutse ati but you are commander in chief aje ngo commander in chief ngo ntamenya byose aragikwepa neza aravuga ko atabyazi ariko yarabisubiyemo aravuga ati je gituma namwishuye kuri nuko naye reka mbaza ubusa gutumbaza ibintu yavuze ati umbaze uburgoryi nakwishura uburgoryi bo yari question piège peut-être ko yaciye atinya ikibazo cyakurikira mugabo urumva yavuze ko atabyazi umuntu yagiye kuvuga ko atabyazi ntibukeye kabiri ton ambassadeur ati ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo muri M23 kubera turakora kandi ni ubwirinzi bw'u Rwanda kugira ngo zibeyo nizo mvugo zitandukanye wumva zitagoye kuvuga yuko atakiru na kimwe yobazwa Kongo u Rwanda utigeze ruba ingorane muri Kongo canke ngo rube mu ntambara nimwe muri Kongo mutware ntabesha mugabo yari yihenze ntabesha pe ariko yari yihenze Apotre yaravuze yandi majambo yateye ubwoba abantu aho yagira ati murabiza aba bantu bo mu muryango mpuzamakungu n'ibihugu bikomeye bashakisha inzira zose zo kuduhimbira ibyaha no kudutera ubwoba ngo nimudakora gutya natwe tuzabakora gutya ariko nashaka kubabwiraho kuzicwa n'amagambo yabo nzohitamwo kwiyahura nkoresheje agasuzuguro kanje ndababwira ati baje mu kuzimu cyane gose kuzimu abari ngaho bose bakoma amashi Apotre igihuvuga kuri ayo majambo ateye ubwoba mbo abakomye amashi bo ntawo bakondana kuko urumva bateza kuyakoma nyene urabyumva kandi kutayakoma bishobora kuba bifise n'ingaruka abandi bayakoma ntuyakome biragoye mugabo igihugu kiri muri Conseil des Nations tigishobora kuba igihugu cibako kivuga ngo ntizosohokanira amakungu canke ayo mahanga iyo communauté internationale wumva iguma imuha ama message ivuga ati ivyo bintu bihagarike sibyo kuvuga rero atacokosora cyangwa kugira ico kosora kumenga ko baragasuzugura bagasuzuguye mu gihe bakwereka bati hari ivyo uri kurontona wa mugabo hagarika ivyo bintu ukabona uti jewe hako ndabihagarika nabibwiwe n'abandi ako nagasuzugura no hitamo nanje ahubwo kubasuzugura nkababwira nti gikuzimu isi rero nimbi ikuzimu ntawe utazojayo mugabo isi uco amaze kubona hari igihe ikurunga ikayi kazogusangayo rero nibaza yuko bisa nuko harimwo ikintu cy'umwiheburo yego kubera u Rwanda muri saa twari tuzi ko ari igihugu kiri fo mu vyerekeye amarobingi no kugira no kuri ikibazo cya diplomasi kabisa barubiye mugabo no munsi ugiye kuraba yanse gusa kubidudura ngo avuga ati Kongo yarayidukubise hasi muri scene internationale kuvyerekeye diplomasi ubu turi down kuko uravye uno munsi ingene Kayikwamba Tereza uriya mushikiranganji wa Kongo y'imigenderanire n'amakungu na Gisekedi
uno munsi ngene bakirwa mu masaro y'ibihugu bindi cane cane vya rutura bijya vyitwa ko ari byo bijyana rumwe by'isi urabona yuko byafashe intebe y'u Rwanda birayitembagaza biyicarika ko Gisekedi na Kwayikwamba uravyumva diplomatiquement Rwanda iri presque mort iri agonize nico ravuga ati rero aho nahora nja hose nta numwe ari karanyumva nta numwe mpanigwere bamwe ndetse babishiramwe no kuvuga ati udakoze kinaka turakora iki ni nko guhagarika imigenderanire canke kugira ngo ibihano bifatwe hanyuma hariho ntuze resolution yatowe na Nations Unies resolution 2773 irimwo ibihano biteguriwe u Rwanda ibihano bikomeye mu yindi mvugo rero nimba abona ati ubu rero ndabona ko ibihano bagiye kubisukako kubera narabaye nyene ikinani muri ibi bintu akavuga ati mugabo hako ndayamanika jewe nemera gupfa aho rero nibaza yuko umuntu yamubwira yagize amahitamo mabi yagize amahitamo mabi kuri w'igihugu yobandanya kugira aguma avugana n'amakungu kandi ibyo bamubwira nimba koko ari byo yobikora mu maguru masha yobikora kuko kuvuga ngo je nopfuma mpfa kandi hariho inzira yo gukira wopfa kubera ibimaramare navyo yego upfuye ufana abandi kuko perezida apfuye kubera ingingo mbi yafashe canke ashobora kudapfa fizike mawe ngo impwemu zimuheremwo mugabo hagapfa u Rwanda hagapfa igihugu kuko ibihano babifashe ntugire ngo ingaruka zishikira ku mukuru w'igihugu bafashe ibihano by'ubutunzi uribaza yuko kwa perezida habura isukari uribaza yuko hari ico akena mugabo les conséquences za mbere ni mu banyagihugu oui c'est le pays qui souffre c'est pas le président muri ico gihe rero guca ukoma amashi havuzwe mwe n'ivyo bintu eske wibutse ingaruka abo zizokubita bwa mbere ni muri banyene babakomye amashi mu gihe politike y'igihugu igenze kundi kutariko muri ico gihe ibyo resolution harimo gufatira ibihano les officiels biwe eske les officiels biwe baza ko bagiye mu gufata ingingo yo kuja muri Kongo canke gukora amakosa abonekana mu makungu yo gukora amakosa no mere konsekansi ziraza mu yindi mvugo rero ico si ikintu cyari gikwiye amashi cyari gikwiye abantu novuga nk'abihevye mugabo bamwegera bakavuga bati mutamba aya aho uranyereye sivyo kuko ibyo ukaba ubyumva gutyo twese badusacrifice kandi uraba neza ingene bitogira ingaruka ku bantu turongoye ni vyiza rero ko udashobora kugagaza je ndafise umuntu w'iwacu ni n'umugenzi umugabo arakubwira ati jewe ukabugomba ico dupfa tuzoze kumpanura ariko ati jewe simpanurwa mu buzima kandi kwameze mugabo nawe uravye ivyagagira nawe ari vomi per la société kabisa na hano eka kandi namwumvisha ukamwereka uti iki ati nibyo ndabibona mugabo jiwe ingingo nafashe ndayigumako kubera jewe sinshaka ko basuzugura mugabo ukamwereka uti yewe burya ingaruka nizi imyaka n'imyaka mugabo twarabyo turaheba rero muri ico gihe ugiye kuraba irya jambo yavuze bisa nuko yavuga ati ndaco ncera amakungu ndabona yashize ku ruhande yampaye akato aho rero nogira nti kameme mpaguruke mvugira abo ntwara mvuga nti ivyo muvuga kameme ndavyemera mugabo faut pas que la population souffre kubera des décisions politiques zimwe zishoboka no gukosorwa bigakunda jewe ku bwanje nta mashi vyari bikwiye ego yongeye kandi avuga ku kijanye n'amabuye y'agaciro bavuga ko u Rwanda rukura muri Kongo ati amabuye y'agaciro turamutse tuyatunganya aho yo bava hose ntabwo bikwiye kuba ikibazo kubera ni waje gukurikirana abantu bose bari mu bucuruzi bw'ayo mabuye y'agaciro cyane cyane ibihugu biteye imbere vyirirwa bidukurikirana ku mabuye y'agaciro nta mabuye y'agaciro bagira
ariko bayungukamo kurusha abantu bose bayavana hehe kuko bagira ikibazo kuyo twasigaranye bareke kuvuga ubusa. Bon ubwa mbere hoho harimo ikimanyu cy'ukuri muri ibyo bintu. Kimanyu Kimanyu icyo kimanyu ni ikihe? Okazu ibyo yavuze dufate ko ari byo. Yavuze ati nimba hari amabuye y'agaciro ava mu buseruko bwa Kongo kuko ayava mu zindi ntara zaho ntaza ngaha akaza kuba dufise rafineri dufise aho ayo mabuye ahingurirwa kugira ngo ashobore gushoka. None abayacoye bakayacisha iwacu tuzoyarafina tuyabatunganiriza kwa gusa. Ni ukuvuga amabuye ava muri Kongo agaca mu Rwanda irevure turasigana quelque chose kandi birumvikana sivyo? Je ndibuka iwacu kera twaja gusyesha impeke canke ibigori umuntu yari afise imashini mu yitwanaka yari inspecteur we nta kindi yari afise. None ibigori yasyugira byari gwacu byari gwiwe yasyi vyacu n'umufuko twagaye tubitwayemo wari gwacu. Wewe ico yadukorera cyari yadusyira ibigori akaduha ifu tukaja gucumba. None yidusyira kwa gusa twamuha amafaranga yo kubera yagize kora ko yabasikere. none nimba ari u Rwanda nago ivyo yavuze ruronka amafaranga avuye muri fagitire iyo ntuzi yo rafineri yabo yatanze kubaza ya mabuye hama bagaca bashora ayo mabuye ahaguruka ava mu Rwanda aja mu bindi bihugu. Rwanda nta kosa rufise. Mugabo aha akabazo kari rero hamwe amabuye yoba ava i Kongo akaja i Rwanda bakavuga ko agiye muri rafineri mugabo agaca ashoka agashorwa ariko etikete yuko ari amabuye y'agaciro ashowe na leta y'u Rwanda nta kuri azoba yaravuze azoba ari amibano. Eko aho rero no gusigara bararaba kuko ivyagirije vya Kongo navyo vyagize u Rwanda nk'uko ruja gutera intambara muri Kongo kugira ngo ruronke ingene muri rya zone bariko baragwaniramwo bimba amabuye y'agaciro babibi bayatwara. Nayo ibintu byo kuvuga ngo abandi bo bayungukiramo gusumba abandi urudandazwa. Nimba bayungukiramo biciye mu nzira nziza amabuye aciye ku isi yose agaca muri kanale zizwi hakaba ari inganda z'Iburaya canke Amerika zigura amabuye ziragura kurya umuntu agura isima canke ibitoro canke ibindi hamba bakaronka inyungu. Sico kimwe rero kuko amabuye avuye muri zone irimo intambara akibwa akaja gushorwa n'igihugu cita ko amabuye ari gwaco kandi arayo civye mu kuciba noneho bayacishije mu bidengere vy'amaraso y'abantu. Amabuye aba ariko n'umuvumo mbere. Naho rero Union Européenne yavuze ati kubera iki tugira kontra n'u Rwanda ngo rutuzane amabuye y'agaciro rutatwereka mu Rwanda ibirombwe babwimbamo. Nawe urabona ko baciye bahagarika amasezerano. Ico gihe rero no kuraba neza ivyo yavuze hari byo mugabo nimba vrema baja kumushora aho bati dutunganiza amabuye duhe twishorere twebwe ni sawa. Muga nimba bajana bakarafina bagaca bakubita kwikashe y'u Rwanda bati nayi wacu aho rero aho ntiyesha aho hari ikibazo. Apotre mu gusuzera ubu kumugaragaro u Rwanda ruri muri Kongo kandi go urumva ko rubisigura neza impamvu ruriyo kandi rero amakungu yarekeranye ni igihe twokwitega ubwo ntibagiye kumva ico M23 n'u Rwanda bisaba bega twibutsanye barekeranye no kuvuga donc ubu urumva baravuga officiellement no ntabijya M23 yakoze nubwo yahuze biye no kwiyaka kumbure ikigongo c'amakungu sivyo
urabona yuko bavuga ngo nibo bateye ikibuga cy'indege cya Gisangani bisa nk'aho bavyuye amategeko mpuzamakungu ntibavyuye amategeko ya Kongo ikibuga cy'indege ntiga indege za Kongo gusa habuze umutekano rero ni ukuvuga y'amakompanyi y'indege yose yahakorera hajya wayatushije ko wayarashe hanyuma ikindi kigoye kibi yumvire kuja kudeklara yuko wemanze ko ari wageze igitero mu gihe hari amasezerano yo hari intambara yasinye bone bakora bwiyahuzo raba nk'ubu rero nimba ari uko bumvise u Rwanda nabwo ruriko ravuga ati ibintu aho bigeze tuzibako nanga yaciye akoresha nimba ari meeting nimba ari hehe izagoma na hehe amenyeje ko intambara yahagaze ngo bagiye kubivamo ngo bagiye kwibera mu bikorwa by'iterambere iyo terambere azorikorera aho yafashe nanga yahafashe gute amasezerano avuga yuko Kongo ikontorora integrité territoriale yose ni ukuvuga imbibe zayo zose aho zigera ushaka ku mupaka w'u Rwanda na Kongo n'Uganda n'Uburundi na Zangora none ayo masezerano hari agakomine basigiye nanga bavuga ati akatugahebe M23 so kuvaho hose none ibyo bintu byo kwigovyora byo kuvuga ngo intambara yaturame nk'uko umenga niwe yihagaritse ngo bagomba kwigira mu bikorwa by'iterambere mu biki bagomba baka guverinoma nshasha yandi ya M23 mu gihugu kibi yitwa ngo yitwa igice bafashe kumbure batarita izina je nibaza yuko bobanza bakaraba kuko barya nta misi isigaye je sinzi ko mwakurikiranye ngo mwumvirize iyi prayer breakfast iri kirabera muri Amerika sinzi ko mwakurikiranye ijambo Perezida Trump yavuze n'umunezero mwinshi urabona n'icubahiro cyinshi yahaye Perezida Tshisekedi eske hajya muri diplomasi ntibabone kiriho kiraba mwebwe abenshi babifashe nk'uburyari iyo abantu baba yabandone umuntu akimukira ku wundi we ntabyo menye ugiye umuntu ahora inshuti yawe ugasanga uno munsi yabaye inshuti ikomeye n'uwo wahora wita umwase wawe ntabyo ubona benshi babyita ngo uburyari bwa ariko batwumviza babyumva muri izi politike z'imibano y'ibihugu n'ibindi nyapadami sont des intérêts qui comptent nimba Amerika uno munsi yafashe option yo kuvuga ati jewe ndafatana na Kongo nibo dukorana mes intérêts uno munsi ziboneka muri Kongo Kongo ikavuga ati kugira bikunde baza kunkura ku mazi y'u Rwanda Amerika ikabyemera tipanse yuko Paul Kagame va tenir tête devant ntuze les Américains cyangwa Trump ibyo birashoboka biragoye oya sino kugora est-ce que c'est possible oya bishoboka kandi wumva ingene yavuze ati twarasinye amasezerano ngaha amaze no guhagarika intambara yo mu buzima bwa Kongo aravuga ati Perezida Tshisekedi umenye yuko ajya amasezerano agomba kuja mu ngiro iriya ntambara tuzoyirangiza kandi tuzoyitsinda ibyo bisobanuye mu yindi mvugo wari umwasi wa Kongo wabaye umwasi wa Amerika ego uwo Kongo arihindukirije ko urugamba Amerika ije kumufasha ese bazotsinda pourquoi ne pas accepter yo gushira mu ngiro ibyo biganiro basezeranye ibyo bemeye bakabikora hanyuma ko uko bukeye atari ko bwira ejo u Rwanda bashaka kwibyukiranya muri communauté nationale la diplomatie gasubira ikagira ingufu yabo ejo ugasanga wanashaka niyo Amerika barasubiranye hanyuma ugasanga na ya Kongo burya nyapade ni eternelle hariya mu bya politiki ejo bashaka kuvuga ugasanga avuga ati okay ko twasinye
je nashize mu ngire mugabo umumbera mu ngoro Kamembe naho twaziye amasezerano nanje ndafise zizentere ziva muri Kongo Ego. kandi zega kubaka igihugu cacu Kamembe dufashanye muri byose ntitubwire amasezerano mugabo yo guhezanyayo Ego. ivyo birabaho Ego. mugabo uko ufashe choix ya bras de fer monami uwo twaye no gusumya inguvu arakuvuna Ego. eh Ego. Eh? Apotre nivyo biriko biravuga mu karere twahereye mu Burundi kuri nyene cyari mukuru w'irayo cyacu Burundi ndetse n'iteka reka rategwa mu mahanga ariko kandi ndetse no mu karere ngahanya ka Kongo twizera yuko ibibazo bigiye guhera kandi twifashijemo na nyinshi bari mukuru w'irayo cyacu Burundi narya yatewe iteka. Ego. ndabyizeye Ego ijambo rimwe kwa kunzi bawe ijambo rimwe kwa gukurikirana honga icaha Ego. Gusa ndabi muce musimbira kuri YouTube mwandike honga icaha ministry murabiwe ibikorwa byo mwishengero ingene bavyifashe ndetse n'ingene yabaryoshe cyane gose ndabashimira cyane gose mwese mwadukurikiranye kuva ku ntagusha kumpera asante sana.